Nga mu bisanzwe cyari gutwara Ozi. Kandi Ozi urazi ko ugeze kumuvuga ngo yagufate nabi sister wawe. Oya mu bisanzwe je Ozi niwe ari gutwara. Niwe wari kurongora. Byanse gute none kumurongora? Yasumbije kime. Yagusumbije kime gute? Afise ubwiza nawe arakurenze. Yayemo. Baza ko ari byoroshe. Wari kurongora Ozi. Irakoze gahunda. Wo muri silent. Ugatukubita umwana wa kangahe? Wa gatatu. Nagiye gusanga tugize mix gutya y'abana. Bombe. Azanye babiri nawe ukazana babiri. Nanje nganzana igitero ngazana. Ozi waya nawe apana kweli. Satubingu. Kujenzo longora nk'iji imyaka 60 muri 60 nangwa abuzemo 15 muri zo asane. Kenza. Yes, 45 plus 15 si 60 abura Kenza. Umuntu afite 45 ni Satupi. Uramwigira neza urabi. Nazaza afite 45. Munavise ingahe? Ariko ko yavyaye ni vyiza zo kora amaje. Vyiza nangwa afite abana benshi, rasara yitwa baburundi afite na Gasa tube umwana tuzi n'umwe afise. Oya, wewe mwikwikora mwe muje muri game no munsi muzo umwana. Afise nk'abanga. None umwana yavaye na Neri uramuzi. Urabazi? Neruwa. Satubi yaravyaranye na Neri. Neri uwa. Satubi yaravyaranye na Neri nde. Ibindi navyo ivyo sivye menya gusa uragenda umugisha interview Neri maze ko atavyaranye umwana. Inde Neri nate. Womenya Satubi afite umwana na Neri. Kai Neri nate yavuze. Abana babiri. Kai Neri nate yavuze ko atamwana afise. Inde Neri nate. Change si Neri nate. Umenya ko Satubi yavyaranye na Neri. Akini Neri ari nani yarakwinjiriye sana ngo umukwangu ufise nyabarega. Oya, mukwa nta bintu ngi. Ufise nyabarega. Nta nyabarega mfise je mukwa kwanje. Ifumbire. Oya, mbura bizi ko je nabiye iboro buya. Wayikoze nabi. Sa? Cyane abantu bagiye kuhanagura. Sinaga ibyo bura byo mfise. Ufise ifumbire mukwa. Cyambere kwanza umenye. Turayo fumbire. Ukimana sinangari. Nguko nafumbire mukwa. Warayakuna. Gusa kandi gitanga ikindi natugira kabiri. Je mujya bunyakwa. Nta bunyakwa. Akuna misinaga nabi. Nirarise maso ko nafumbire mu. Kirindira abandi. Kabisa. Karabasasi yaragiye baziko Satubi yagiye muri Swede. Twonda kubwira bagiye wewe ninde? Bifeshe uswa. Wono wayi. Wimato. To wawo abo baja he. Ujazo gukubitira bihe. Tuvuga abantu bazima ba pano nuzuzana ba. Aheruka kukwiza umuriyoni w'amaviews. Muri amaviews bisiguri. Muri amaviews. Oya no sara uramusugiye nje. Iyo ndirimbo ni dramatic, ni ya dramatic. Oya ni ya bibi. Oya ni ya dramatic. Nugo mumariritse. Telefone Joel mubaze mwene ndirimbo. No sara. Dramatic ukwiza umuriyoni n'amaviews nibisanzwe kuri. Indirimbo ya Bifeso ya. Oya ni indirimbo ya dramatic. Indirimbo no sara ni indirimbo ya Bifeso. No sara ni indirimbo ya dramatic. Permakeri wara ko yaragiye nawe ne gusabire. Ariko abantu bagumye bavuga ngo yarongoye umusaza ngo asaze. Yarongoye ngo. None yamwikundiye se binabawusu. Bakoma babivuga ngo yarongoye ngo umutamakazi. Nangorane. None ntibamuvugiye umugore. Ngo umugore wawe ni mwiza bavuze. Nangorane je umugore wanje ni nkuko nawe ni nkuko nanje ntabuza bamvuze ahubwo je ndumumeshe. Mwabwa bundi ndi bogare mu. Kwasanje mwambwiye ko ndi bogare. Bigenda gute jewe? Umugore wawe baramuvuze. Bavuge cyane umugore wanje akuvuga jewe. We bari bakumenyere we nibakumenye. Marake sasa mindo bogare kushinda biriya. Barakuza urumwihebye. Umva jewe nije nibwe. Muno munsi des informations tuzohabwa bazokubwira ngo DJ Fernando ngo yaragambaniye mugenzi we ndabeshye sivyo biriko biravuga. Bavuga yuko ako mwobaza ati mubaza Gusto kavuga ati nega Gusto byagenze gutubure visi. Kandi Gusto nta kimwe yigeze avuga. Nta nakimwe. Mubwira vugisha ukuri. Yateye intege mugenzi we. Mubwira vugisha ukuri. Ariko guma yuyugaye. Mubwira umugenzi we avugi oya mpana ivyo. Akaza kuri media akavuga ati impamvu nyamukuru yatumye mbura visa ni nibabone nabi mugenzi we. Ya. Me ugumije ivyo cume ngo Fernando atanga ama visa. Avuga bro.
Yes bakunzi ba Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana kuri Star TV. Iyi ni Star TV audio from Burundi, East Africa, Africa. Telefone usanga ari vyunguka ndetse no kwisi Burundi. Ya umuntu telefone kandi ndi mu kazi. Itaba. Kandi mu kazi kose. Yes amazina yanje ni Starboy the Ship kuva muri Star TV. Audio from Burundi. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Shigikira Star TV gusa, ushigikire n'ibikorwa Starboy abazana kuri Star TV. Nyene tuba duhari. Tuba duhari. Tuba turi kumwe na Seyo Mavumba. Jama. Enda kwereka. Changaye nyuma yiwe unzanire amazi yajya mu cyombe wanje. Amazi yo kunwa. Gumizaguru. None amazi yawe yabika mu cyumba. Amazi nyene napenda amazi sana. Amazi ko tumenyereye abana babigema rero bakunda kunywa amazi cyane kugira amazi ikintu cyambere amazi afasha amafyigo. Amazi aroza amafyigo nawe. Bana dukora amazi cyane ngo bituma ngo tarangiza. Kenshi tumara umwanya munini yatwicaye no shaka kusanga nk'umuba. Nkaje gaje usanga umwanya munini ndawumara nicaye. Iyo mara umwanya munini yawicaye atamazi unywa ni problem. Banza ubu nuzo turabitabura abajama afisa amazi ya fresh mugabo. Urazi ko ari umuboss nigeze gutabura iki kiboro kiba cha midiri. Acha guhidiri. Mugabe idiri uvuga ngo yamaye ngo ivyongoka ngo mbe ngo mu brand wawe. No burabitabura yuko boguha ivyongoka. Oya yambwiye gusa ati igizo buri kurakoresha amazi yacu. Kuvaga kuna kunywa amazi nzozo uratabura kandi wiga rupapuro ati byarambabaje. Byarambabaje. Ariko ivyunguka tuba tubikeneye. Arumukire kabisa yambwiye ati narabonye ikiganiro utabuye ishuze. Ima yako butamu man. Azani ivyunguka. Yisi kumwe na Sibizi. Mu mazi ya mbere. Ndo maana ni abajama. Twizere umunsi wa Twizere ko mu minsi iri imbere zatu. Hajya gura ankarto. Ngaba tipe sinibaza ko amazi ari pi. Kora amazi arasosa. Kandi mbona mega afise n'igicupa cyiza. Igicupa mengo ni vinegre. Shaka honje ntaho uranywa. Nisikie mai nilisikia asio kikunywa mai ya mingi ngo nurangiza kasi. Kurangiza ndio yakusikiliza hiyo mai. Umenga utamengo arasosa ku. Harimo akantu ko. Urumva ko ari mana amazi ntari pi. Harimo akantu kakajiji. Amazi atuwaga. Sinumize ngo ngunywa amazi cyane ngo nurangiza. Mu bisanzwe amazi ntago agira. Mimi maso yaseke ko nagu. Unakunywa tu nta kantu. Numva yuko arafisa akantu. Arafisa akantu menga bashizemo kakarungo. Manage sasa ntabwo ari amazi ari pira. Ariko urakunda kuyana. Tufanya haya. Lakini kuliko kukunywa ya kurobine si bora unakunywa haya. Ya kurobine maboza marigide zo zimaze imyaka batara nahindura mano ze. Itiyo zivyuma kandi. Kare. Izo no makansere izo. Yesa kuzi wa Star TV dirigwe na Simbizi inyuma y'ikireki kirekire kitari gito tudakorana. Nibaze ko duheruka gukorana atarakora ico bita eta civil. Dote. Dote. Ahaje eta civil ntiraba. Lakini ukuna biba mzuri. Join. Kila kitu nakifanya. Sija bintu byo gukogota. Many depense. Many depense mzebaba. Sasa ule mtoto alikatara kutoka nyumbani vile vile. Hapana ni kirabisha hasi. Mutware mwijoro. Uja mwijoro hapana kajoro meri. Urabona enda kutell story. Umunsi yibaruka. Hari muri 2022. Ari tariki 14 waranaziborotse z'ukwa mbere none uyobirwa anniversaire y'umwana wawe muri 2022. Ico gihe kuri Université Lumière bariko baratanga ama diplome kabisa. Ico gihe bari batumiye honorable Gaston Sindimu muburira kuri Lumière. Rero ndamubwiye ati mzee ahejeje nyine bahejeje rubanza ruhetse mushiri ruhana ngo ati mzee tibujya rero je nungutse uno musi nyene ati sambwa ati none sasa sumwo sumbebezo wala kwa honorable ivuge mujene kabisa chapu kaya kimse akiri akweli tudahenda
hamwe mubona ko ari je nogira nopfa gutora umwana w'abandi uko nyene kandi ngo nivyo tambwa ngare kintu gihari rero ngaha abona ifo uzomperekeze tugende gusaba ikigongo yari ya Munyakabiga nakumbuka hiyo si urashuvyibu samza kanambia kuna tatizo ati wewe gusa rondera ishishiro bisigura inzoga man nta rubaza rumwe ruri mu Hendre bro tegeza kwikorera ibiseke kwikorera ibiseke amani doi reka amahomo turagenda yene amwamikazi kakivuka kera kabebe kamaze nk'imisi ngahe tukaenda yaramaze nk'indu imwe avyaye turagenda turishikana urishikana mugabo muzima aravuga ati genda yamanyi nambaye costume kwenda poesha honorable aravuga ijambo fresh hama dusiga twemeye yuko tuzogaruka kabisa rero umva ivyo turiko turakora nivyo twavuze biriko biraba mugabo gusa urumva byatwaye umwana banza kure uravyumva banza kure nanje mbanze kuvyitegurira neza yego wama n'umuryango kandi ubone yuko hageze ndose urumva ubiriko biraba rero yo nshaka kugira akajoro ningifanya akajoro mugabo je namubwiye ati mze mwenda bafise kweri nogira akajoro atoya ntibibaho kandi uvise n'abantu we bagukurikirana benshi burya gukora akantu ko Gastarbu tudahendanye nka jewe ngize kajoro abandi boca bagiriye tasamenda afika na fani utafuna fani we no gufuka mana nabonye warapfuka mshiki wa bidondo kucu twenga mbewe ko nabonye uri kurafuka byama oya kukwepa okay lieve piga magoti abo kutambaje ati yo kutigeze upfuka rega haja afuka mu muntu uje umuntu afuka Gora mwambise impeta uje umuntu afuka none itanga disina bitahura none je ko impeta mwe mubambika je namwambitse ku munsi wa dote mu bisanzwe iyo ugiye kwa uteye ivura umuhungu uramwambika impeta uri umuhungu mugabo we w'umukobwa musi wa kwambikana impeta ageze kuri etat civile canke dote ya je ya impeta je nyina mwamikazi namwambitse nayi mwambitse kuri dote ibirazimvye mu sasa mama ulitumikisha za moro nabandi bakoresha iki subora na usaza za arisha washi oya reka utakiri bibi yako afari arisha oya unataka oro mfanyisha oro kweli birazimvye mu yewe arisha kwa mama bage kwanza zili kubeba hela mabage zilibeba hela kweli sasa hiyo bage iko wapi mimi si habari hivi niulizie uona ni rafiki yako Simbizi kweli katambali bage wewe kayutetragera anabakiana kutizama oya ega jewe bage azoyenyambika ku munsi wa mariage ariko no kuri nuzenya si ku munsi wo kubazo dushingira ndo azonyambika impeta hamwe avuga ati iyi ego ndavyemeye uremeye yuko hari ibintu bavuga ati nguremeye yuko ngo Simbizi ngo azokwabira ureme nene babizi ko namanda pari nevyo zo kwibaza barabibaza ivyo bimbaza gutega twebwe ega twebwe urubanza rwacurira special twe sinovuga ngo nukudushingira twe no guhezagira urugo ivyabaye vyarabaye none dufise abana none wowe utahutse ni guhezagira bita guhezagira urugo ariko waronye hataragera sa waronye hataragera nini jewe imyaka ni hari yarageze gusa twabuze uburyo twanse gusa twase gushiraho urukundo rwari rwashitse iyo dushiraho urukundo rushize bashi n'umuvyeyi kweri turi bigaba kweri abana duciye numva shaka kumenya Simbizi kiriya gihe atari bwagende gusaba imbabazi sivyo icyo gihe gaso yakwiza umugambi wo kuvuga ati genda usabe imbabazi niki utari bwaje gusaba imbabazi impinduka yarahabaye ukuntu waja mu Nyakabiga urumva mu bisanzwe ubwa mbere ngenda oya nta kintu kinini cyahindutse kuko urumva ubwa mbere tugenda gusaba imbabazi baratwakiriyemo mu Nyakabiga kwe barakira abantu neza rero ubugira kabiri murumva kubera ikintu gusa cyagize nuko
je byaratwaye igihe urabyumva byatwaye umwanya kugira naje umuryango wanje ubone yuko hageze yuko urubanza rugomba gukogwa kuko ofete twebwe dufise imiryango buri miryango yose irafise ukuntu ivyayi bitungana urabyumva jewe nka jewe for real nta kajoro je nokora akajoro kwara nkoze kajoro mbasuzuguye umuryango mbasuzuguye mwe bw'abagenzi banje kuko hari abandi bakwegeye urazi ko ari ibintu nokora wowe ugasigara umbwiye ati warambwiye ndaguterere nikazi yifana ndanga urabimvaga bro wari twahuye uri mu taxi uri uve mu Buyenzi twarahuye ndiko ndagenda kandi nk'ukuntu ubu hari n'abandi tuzohura ndiko ndagenda kubera hari nk'ibintu bimwe nkora kinyegenda nyene kuko urazi yuko ari abantu bababaya hari nk'abantu bamenya ati itariki runaka nakafise urubanza baca batanga ibintu byabo byo kuvyonga usanga gutanga amasumu ugasanga ndiko ndagenda namba ari mu ruziba namba ari mu kanyosha yo mpamvu ibintu bimwe tubikora kijenda uravyumva so rero novuga rero yuko ava ukuntu nari imerewe ntarajayo d'abord numva yuko je mfise ideni urabona umwana w'abandi mwagize mwavyaranye yego twari dukuze twese suvuga ngo twari abana mwabikoze hageze oya hari hageze gusa ni hamwe gusa nyene ingingo nyene zimwe z'abavyeyi ziba zitarafatwa ngo nyene abavyeyi nyene ba blessing ikanige n'abavyeyi nabone bateba guhezagira umuntu bariko barakwiga bikangoma ko wihezagira mugabo bariko barakwiga gusa ikintu nansi kugira akajoro urabyumva mugari abakora utujoro kandi uraraba bangamira cyane ndabazi kwere ba Satubi ba ambwa Satubi n'arasari ariko Satubi nibaza ko igihe cyongera kitaragera kizogera ryari kandi yashaje bari shiga wabonye ryari ko yaguriye ni sugar daddy wabonye ryari ko yaguriye Hennessy umugore wiwe Bernard umugore wiwe banditswe basi umusheri wiwe none Bernard si umusheri wiwe bafitaniye umwana sivyo rero ujya mwana bafitaniye ni nkuko nawe wagize nte ufise umwana sivyo igihe kirikagera ugakora ubukwe byose bikagenda neza cyane rero nasabye muri kiya gihe nawe ni gihe kiwe nikiragera ndibuka rafa pasigiye dukina match wamusanze hari Satubura mucokoza oya uzana umukeka agara goma ndabungisha ndo wakungupfu cyane nagomba ndabungisha ndo waga nyene bubo baba umugabo n'umugore ibaze ndageze Satubari hajya uramusanzeho ngo umusasi ndabushese umukeka ama tubungisha ndo ariko uraje kozana nawe yavuga ati uyu muswe oya urumva mu bisanzwe nyene bimeze hariho twebwe tugomba kuba uburorero urumva gasar boy tugomba kuba uburorero bwiza ntitumere nk'abaneri nati bihaya yuko basamye indaziga sisteme ushaje ufise imyaka 40 uri kurihaye yuko watwaye inda igakoroka genda uvyimba urorero bubi kurinda urorero bubi gusa utora Satubingu kugenzorongora nk'ije imyaka 60 muri 60 nangwa abuzemo 15 muri zo asane Kenza 45 plus 15 si 60 abura Kenza umuntu afise 45 ni Satubi uramwigira neza urabi nazaza afise 45 munavise ingahe ariko ko yavyaye ni vyiza zo kora amaje vyiza nangwa afise abana benshi rasara yitwa baburundi afise na mugasa tube umwana tuzi n'umwe afise oya wewe mwibikwera mwe muje muri game no munsi muzo umwana afise nk'abanga none umwana yavaye na Neri uramuzi urabazi Neruwa Satubi yaravyaranye na Neri uwahe Satubi yaravyaranye na Neri nde ibindi navyo ivyo sivye menya gusa uragenda umubwire interview Neri maze ko atavyaranye umwana inde Neri nate womenya Satubi afite umwana na Neri kai Neri nate yavuze abana babiri kai Neri nate yavuze ko atamwana afise inde Neri nate cyangwa si Neri nate umenya ko Satubi yavyaranye na Neri oya bavyaranye umwana yitwa Burundi Reira Burundi ndamuzi none si umwana wa Satubi none bavyaranye na Neri wemenya yuko Satubi yavyaranye na Neri
urabyumva so rero ubu ibihe turimwo waravyaranye naka sibwo buhitsi ubuhizi rero tubwita bose baravyara n'abaki bose baravyara mugabo ubuhizi tubwita ubwahe muri ico gihe baba byabaye ibintu bica mu muco ukaba umunyamuco none simbizi mu gihe wibarutsa abana ukabashira hagaragara bakabamenya biri mu muco ivyo bintu umuco rawundi nawe bivanye n'ibihe buri kurajamo n'imyaka uri kurajamo no kubera akarorero keza abantu hari umuntu yigeze kwandika ngo na Cristiano Ronaldo ngo arakora mariage kandi afise amafaranga mugabo umenye yuko imico yabo y'abanye Portugal n'abakishe kimwe n'imico y'u Burundi urabyo urabizi neza ko mu muco w'ikirundi kizira kurara n'umugore mutubatsi je navyoze urazi yuko nk'umunsi Satubi na Neri na very nice babafashe umunsi bagiye gusaka bakabasangana urazi ko Satubi afise risk yuko azofungwa imyaka 5 kwera yaraje umuntu igazo cya yitwa indaye mugara ashobora kumuraza akavugana na nyumba kuma kamwandika mu kaye akavugana na nyumba kamwandika mu kaye ati je mfize umushitsi bakayana mu cyumba kimwe isasa igazo bafata bari mu cyumba kimwe none mugabazo bayanditse hehe mu gitabo mugabo yanditse mu gitabo abafise icyumba ciwe yarayemo ariko icyo cyumba nuko umunsi bamufashe bararanye mu cyumba kimwe ni nk'umunsi baduze ruguru muri makonseri polisi kaza gusaka muri chambre igasanga Satubi na Neri na ngumavuga Neri na ati Neri na turamukunda oya suri mucoreye kama ni duzu Satubi Neri yomo Satubi wa Neri bro nk'umunsi Satubi yaduze ruguru muri ya masho urabyo umunsi yaduze Gitega Satubi nk'umunsi Satubi yaduze nka za Gitega mufise match le 26 le 26 reka rero dutsa mu kwabo rero ku mahoteli yose y'Igitega bace basanga Satubi yararanye na Bernice kazi yake ariko simbizi wowe amategeko arategekanya aravuga ni kubera amahoteli menshi kuje ndibuka muri 2014 urabyo 2014 nigeze kugira ubandi urabyo ari umudada twari kumwe sivyo turaduye Igitega twagize reservation muri Akorade ndayibona umanutse ari muri Senari tugiyeyo abana baratubwira ati ntigikunda bakamuzanye hari naho bavuga ati mushobora kurana muri abahungu mane cyangwa abakobwa twavuye Bujumbura twafashe volcano ico gihe kandi abara bakatukatariye turanegosya badufata ivyumba haraho gusa ikibazo jyana baranga bakesera karanga atana ngo magamuza n'icyanditse ko muramugabo n'umugore nabise umumeshanje yitwa Chansari acasabira ahandi abandi nako twe twumvise code y'ahandi acivuga ati naduganye n'umuki n'umufiance icyo gihe waraduganye n'umufiance uyu muri kumwe cyane yari wundi ko ndaguha story uravyumva akatupatia chambre moya hivi kinini kabisa amazi ashusha kanye kwa Pembare chambre ya 20,000 mu 2014 Gitega kwani VIP 20,000 make hivi ni kama masaa 100 meyo chambre lakini chambre baritupatia ashikitanda mengo ni filimbi swish manake nkiyo 20,000 ico gihe inka samire yubu uravyumva rero mugabo na muntu yaraye abora umuntu boga gatisa ivi nibaza gusaka bakadusanga nga itakwaje rero si vyiza rero yuko umuntu agendana ubwoba urabisikia mze baba kabisa kuko ntuvuga ngo Satubi ngo arikomeza hari amahoteli badasaka ariko umuntu afise izina none nk'umuntu azana nk'umuzigo nkawutwara nk'umuroka golfe bakaza gusaka ijya hoteli bikaze rega na Satubi bazoja mu hoteli kaze niyo ndakubwiye Satubi nagaraba nitwadwara muri Primusic mu hoteli nitwagongana mu hoteli ya Diva ariko muri 2015
hotel za dibare hari 2015 attention ubu muzogenda mwirihira ama hotel yo 26 ariko ubusatubu bafise akanota aragafise afise n'imodoka bita fuga none fuga bisigura iki imodoka izimbye kabizimbye bya wapi kandi abantu hazimbye kibenga yatera amazi yiwe ni baza ko atama ari baratewa mu hoteli toranduke urumva ni juste namba akeneye kubaho fresh nagende basi namba buze we avuga ngo abuzo amahera yo kurongora sivyo nafumo basagenda Greta civile basi bandikwe kuburyo niba abacakira bazobone yuko bari Maria ariko satube niyo bura amahera yo kugira kurongora afisa ama agence yarabivuze nta live wabonye nagize turi kumwe nawe hari video namuvumbuye avuga ko azongera afite 60 imyaka 60 mbabaramwo 15 none yarakubwiye neza na neza bisigura yuko satube afise imyaka 45 burya ni just karanse urumvuze ati azorongora akuze 60 niko yavutse bisigura kuno musi afise 40 eske ni akuze 60 birazo bangana gute birazo bashaje ngira zo yagize boyere bijya bintu hanywa bijya biyoga ngo nambari Hennessy nambari bibazi ingene bigusadisha n'ingogo bijya ujya berazo kuza 35 itama rigaro ya ubusaje yamaze ko yamaze ariko 35 ni imyaka miki ayikwije ni 35 ni imyaka miki utangwa bijya none ujya tumura imyotsi atumura ibintu byose ibangi yavute iki ibintu byose umva agomba kugira swing umwanya wose umva atari muri ivyo ibiriyo baba yayishizeyo umva kandi ari nzayicomeka arige tubona na video check it baby check it beautiful umwanya wose umva n'ubunyene tuvuko turayakora kigazi ubunyene uyi ntawuzikira yagiye kumira so atarayimize cyangwa aramizi ntabuziki umva agomba umva ariko abantu babiburaye nibo bambwiye ati buriya ziri atabibanywa hari gusanga harimo itabiza umuti ugasanga nk'umuntu agwaye amasinezite aratumura itabi ntumenye ko ari umuti hari gihe usanga nyine tujya tuntu batumura ari pana bijya bishisha bagwenda kunywera hariya mu bubare hari gihe usanga bifite utundi tuntu banywa muhira tw'umwotsi basanga umuti oya nta muti w'umwotsi ubaho oya urabahi burayi oya nibiba none egahe umvinda kubwira ikintu kimwe urabona bijya binini batera abantu hariya kwa Rojanti ba bantu basaze na Spox cyaje barakimutera bijya bishingiye abatera urazi uko ari abantu arizo swing zaba ari byo bitera gusa ega ni swing ni drogue bavyita drug ni drogue nyene bijya ni drogue bijya n'urumogi none bibafasha iki mugihe baba babaye urumogi ega urumogi ruvungo ruvura urumogi hajya baba none inyo y'imiti myinshi n'ucuboregwa ibiroko niki ibiroko nibaza ni nk'ubwoko bw'ibanyi nyene tuba nibindi umva imiti yose ega meme enda kwereka anesthesia bayikora mu rumogi gusa ari dosage bararenza ko kuri dosage normal kugira ushobore umva uzurabe inzoga alcohol rikirazika kujya muri se alcohol nsi umuti me unayikunywa alcohol nakunywa hama imaze kurenga gure saporo zitatu ngaho uzitereseke urabe bica bibo reka na saporo rero byose iya alcohol irakora nk'umuti kandi igakora nko mu kukuborera ni mpamvu mva ni bangi niyo bakoramo imiti niki hari abantu rero ivyo owe babikoresha mu kwidroga none je nibuka sikesiki ariko bita sikesiki ni binini bakoresha mu gusindiriza nk'abantu ari nk'abantu usanga baragize nka accident ugasanga gumana ubabari budahera ugasanga bagomba kwamira ibinini bira kugira ashobora bituma sinzira hari abantu ndaki banabitumia kama drogue kana mujama amebembea kumuranga iko hivi uravimvaga bro rero ivyo rero umuntu azo kubwira ngo umwose ariko aranywa nk'umuti yego peut-être arebe imyotsi banga imiti mugaba bagani bayanywa nk'imiti bagiye bayanywa y'abana nk'iswing kugira zinjire bararenzako yes uko biri kose ikindi kibazo numva no kubaza kugira tubandanye kuganira ibi nabiriya ni kimwe mu kibazo nuvuga yuko umuririmbyi kuva muri We Love Musica ariwe DJ Fernando abarizwa mu gihugu ca Belgique aho yakoze show ku munsi wejo avant-hier
yari show imeze neza cyane bivanye n'abantu bari baje uvuye mu gihugu cy'u Burundi ukagenda hari ukarabwa n'abantu bangana kujya aba ari ikintu cyiza cyane ariko icyo tuzi nuko babayeho nk'umugwi ni Gusto ari kumwe na DJ Fernando ariko baragiye kurondera visa iza kuronka umuntu umwe uribaza ko ari iki cyatumye visa ironka umuntu umwe mbega hari anye muri ambassade mugiye gusaba visa muri timu visa muyirose iri muyironka muri timu muyibuze mukayibara muri timu ikintu cya mbere kwanza ukiye kumenya ibintu byacu ngabyita ngo n'amatimu biracyari kiushikaji kiujama ndi sûr et certain yuko ico kintu cyitwa I Love Music kirashobora kitari registered ugasanga ni kiri ya registre yego nuko bimeze byo ngaha kandi na cyane ko ugiye gusaba visa ikintu cyitwa Birman Boy ntabwo kiri registered kirese peut-être baba baracaregistre mu nyuma ya gihe bagira ingwane na Jadix urabyumva kuko uvuze ati musotse nk'umugwi hariho ibyangombwa biba byemeza yuko muri umugwi urabyumva burashobora kwitwa umugwi bageze hariya bagiye bajyanye byo kwa Birman Boy byagenze mugabo mu gusaba visa kenshi baraba umwe mugabo rero ugaca usanga rero bakaraba documents za buri muntu ega naho niyo haba ari umugwi wemewe hari gihe baraba ku muntu umwe bakaraba eske for real umuntu umuririmbye kuko hajya muri ambassade bo niba batutsi bajya bari busy n'ivy'imigenderanire yabo n'ivy'ibihugu baho bibasaba urashobora kugenda ugasanga baraba n'ama social media za bagasanga nta na kimwe kigaragaza yuko uri umuririmbyi nta n'ama highlight ari utuntu twinshi mani dutuma umuririmbyi abo umuririmbyi na cyane tuya du highlight two mu mashow ari ugasanga bwategura umuririmbyi c'est vrai none ivyemeza kuko batwaye ama passport muri ambassade kenshi baraverify baragira amatohoza bakaraba eske byukuri umuntu n'umuririmbyi bakaraba n'ibiharuro bakaraba biography mu kazi y'umuririmbyi buri umwe wese bakaraba buri umwe wese urabyumva hari umuntu ashobora kuraba bakavuga ati abizi ko ambassadeur ibintu byinshi si ivyo gusa ashobora kuraba ivyo yuko umuririmbyi ashobora kuraba n'amadiri umaze kuronka yuko ayo madiri wayaronka kubera umuririmbyi urabyumva burya niyo mpamvu urumva nk'urugamba buturimwe urugamba rwo abarimvyi bitawura ubu ama opportunité mwene yako atangiye kuboneka ejo uzokumva nanje agize bandonderera visa bakantuma ko ati simbizi ne uzo bugiye gukora iki gasimbizi jewe zogiye gutanga none buri ivyo nyagira abarundi uri hanze gihugu sino buri ivyo nshobora kwicara nanje ukumwe nicara nkababwira ibintu niko nahari hano kwicara hanjye bakambaza nkabishura hari wavuze ngo ba artist bacu ngo bavuye hano mu gihugu cy'u Burundi ega ninko nshobora guherekeza umuririmbyi agiye gukora show nkagenda guhosting iyo show ntabwo nashobora guhostinga show ukagaruka utubwira uko vyagenze nibisanzwe ikintu kiba kiri important nuko hari agaciro gusa mba nahawe baba batawe dufate nk'uno munsi namba DJ Fernando yagiye na Dramati nawe ni yari Kigingi yama yagiye urabyumva ivyo rero ni biringa kugira Birman Boy baragiye ivyo ni kugira bicira inzira abandi kabisa Karabasasi yaragiye baziko Sadbi yagiye muri Swede twonda kugira bagiye wewe ninde Bifeshi uswa wono wayi wimato to abo baja he ujazo gukubitira bihe tuvuga abantu bazima ba pano nuzuzana ba aheruka kukwiza umuriyoni w'amaviews Bifeshi no fro Mwe amaviews oya no sara uramusugiye nje iyo ndirimbo ni Dramati ni ya Dramati oya ni ya Bifeshi oya ni ya Dramati nuko mumariritse telefone ya Joel mubaze mwene ndirimbo no sara Dramati ukwiza umuriro n'amaviews nibisanzwe kuri indirimbo ya Bifeshi ya no yani indirimbo ya Dramati indirimbo no sara ni indirimbo ya Bifeshi no sara ni indirimbo ya Dramati Bifeshi ngafuye iki ndakubwiye ati indirimbo jewe ndabizi Dramati reka indirimbo iyo ndirimbo naijua bien sana naniyo ndenzi ko ari ya Dramati iyi ndirimbo twumva indirimbo ya Dramati
nyine novuga ngo nosara ya Dramati urabyumvaga bro iyo ni indirimbo ya drama rero kuba abantu nka ba Dramati ba Double J Kiriku ba unuzenya DJ Fernando uno munsi bashobora kujiburaya sivyo kandi uzoza uvuga abantu bagiye gukora akazi k'umuziki ari aba batagiye gukora akazi abose bagiye gukora akazi abakecuru babo cyangwa none umuntu uwo muntu nawe yagiye gukora abakecuru babo wewe uzuvuga abantu bagiye gukora ibintu ari abartiste bamurumva usanga afisa abakecuru bakumbe ko abatawa sasa ni kubafubura iyo miryango iri kiruguruka ifo yuko abo yugurukiye bayikomeza irangaye kuburyo nabandi baronke mu opportunity kuzaba tubone nabo bagiye kuko no munsi tama twumva abana bari abidoga ngo nta ma devise bafise bahari ariko araboneka numva yuko imiryango y'ama devise ibiri kiruguruka no muturonse abarimvyi benshi tu exporta bava mu Burundi bakagenda hariya na hariya bagiye gukora ibintu bakazana ama devise urumva yuko ari inyungu ku gihugu niyo mpamvu rero bisaba rero cyaba politique ituma ubwo butunzi sivyo haba politique ituma bugwira gusumba ko agiye hanze akayazana sivyo aronse ayo banke zacu zisha ziyaro aronse ayo ma views kuko novuga yuko ama views baronka ku ma social media abinjiriza nayo na madolari kabisha uravyo madolari canka amayero injiza amayero ama views injiza amayero hana yinjiza madolari kuri za Spotify na zane basanga madolari guma yinjira uravyo ni kimwe mu bintu bituma twinjiza amafaranga menshi mu gihugu kabisha uravyo umushoboye kuronka usanga umuririmbyi umwe yashoboye kwinjiza 10,000 ku kwezi $10 urumva izo noti sinkeya zinjiye mu gihugu uravyumva rero novuga yuko ibiturimwo iyi miryango ibiri kiruguruka abo baririmbyi ntabe nk'aba bandi akubwira ati acutse ibereganye nagashashikari ari vutuye oya namwe umwe yaronse ayo mahigwe akibiri banga uwundi uravyumva nkuno munsi des informations tuzohabwa bazokubwira ngo DJ Fernando ngo yaragambaniye mugenzi we ndabeshye sivyo biriko biravuga bavuga yuko ako mwobaza ati mubaza gusto kavuga ati nega gusto byagenze gutubure kandi gusto nta nakimwe yigeze avuga nta nakimwe mubwira vugisha ukuri yateye intege mugenzi we mubwira vugisha ukuri ariko guma yuyugaye mubwira umugenzi we avuga oya mpani ivyo akaza kuri media akavuga ati impamvu nyamukuru yatumye mbura visa ni nibabone nabi mugenzi we me ugumije ivyo cume ngo Fernando atanga ama visa avuga bro visa ni cyoroje mu visa maze imyaka ine ndondera urasaba we nivyanse n'amahera waratanga naronse ishuri man wari ngene uraya ishuri ndarifise directeur akaguma nyandikira ugezehe tindi kwa aeroport ndicaye niko nakora muhari nabambeba namusubiri niko najihanda directeur ananiandikia ugezehe visa rero ikintu utari bwihe ugacugomba kumvisha abantu yuko ari Fernando yimpanye visa cyangwa yoba yamugiriye inzigo yumugirira inzigo gute ariko nibaza yuko iyo mpamvu babivuga urazi ko bwa mbere bavuze amajambo ngo bapfuye umushuga mama ari hano ari umushuga mama bapfuye oye ivyo turekane ivyo baravuga vyinshi bitandukanye oya ivyo rekana navyo umushuga mama Fernando burya Berisime ntayirimbiye umugore wiwe bakundanye bakire bato yayirimbiye umugore wiwe ariko biravuga yuko Berisima n'uwundi mu mama afise umugabo wiwe yitwa Berisima oya ndumva nuze umengo ujya nyene yanditse namba ari mon logo niwe yageze niwe yanditse ngo na Berisima na cyane ko ijya ndirimbo yari kuyibona ikamo DJ Fernando ariko ndirimbo ntayirimbo ivyo rero nibindi iyo nkuru uzokenera bazoza n'ivyunguka vyayo izo ni inkuru zibazunguka dukeneye kumenya wavyanditse umunsi bazanye ivyunguka bazomumenya nuko bimeze bro kabisha yes turakunze kubona kenshi mu vyunguka nacaca na artist bavuye hanze y'igihugu no muze kwa Rayvan twakubonye Rayvan je yaje urige mbona zengenda kuri aeroport none igihe tujya gutuzasira ibitenge Big Fizzo so waro ari Big Fizzo none yari Rayvan ariko Big Fizzo yavuze ati wewe kubona uje ngaha ntiwaje kubuntu wewe ibintu bikorera ngo binkorere wewe none kazima nabikoze abandi ko atavye bamukorera ariko raba artist wo mufutuntu nyene oya none Fizzo abandi unaheruka kuza nga
ko atabimukoreye wowe bagwaye izunguka ubu ntavyo batanze yace nta kazi narimwe muri Gera Plaza kweri segubeshe kandi simbizi kuva kwegeye ujya mugore wiwe wangu urazi ko nagusanze kubarabara kiwabo tungo waratanze amahera ukora ivyo ushaka naratanze inkwano ngo watanze inkwano kazwe umufata oya ntabyo kumufata muri kuzumbeshera najye buri kuragiriye ubanda kukintu kimwe bro none jewe inkwano narazitanze none ahubwo tuba tubana sigwanje kogota none oya rindira wait turacipanga mugabo arakano ngo Fizo yavuze ngo bagiye kuba hanze ngo azarazina Fizo ashinarigeze kumba marake Fizo biri byansi byansenga byansi sasa bibi yake sana ishita ari jewe muri 2017 narabagiye ikibazo Fizo aje gukora show hari kumutanga ndavyibushe igari ndamwe ndanagifise abaye tune Fizo haburi iki kugira ube mu Burundi uzuragenda kugira vacances burayi acaraza aragira imigambi aragira za Bantu Boy ariyegereza abapeti sabiyote bigahomba wahisemo kusubirira burayi bana Fizo sorry namba naraguhenze kweri sorry kabisa ahisemo kwisubirira burayi ahisemo umva jewe naye napambanya araguma ngaha arakora vraiment yarakotse Fizo yapambanyemo yari yapambanye kabisa crea ma projet sa projet zikakatara ivana mwa kujirudiria jutere imekata aisema kisubiri Bulaya ilifo arudie Bulaya kama Bulaya iko na madili kula nafanya katafanya atafanya magenda wewe safisa kula ma business magenda Bulaya ndanya na mizigo makarto sasa iga kitu chenye unafasha kuelewa Bulaya kuna kazi ya kumani alimujama wanje twa Irade muri Canada nyene abana kibo n'abasitore mukubita madiri ati reka ati ngaha twinimbwa lakini wanakuambiaga Bulaya kazi yote unatumika si ni franga pale Mendezo Burundi unakora kazi kiki Edmaso ukaronka mahera make yaba iki Edmaso hari politike ya Mendevre urabyumva hari amafaranga umuntu ataja munsi kwisaha menga muri patanira bataranga urami 1000 ku munsi po ndaguha 2 me pangine epo ni muravugana ni ngapi isa ku isaha n'amafaranga n'amadolari 7 8 10 20 hari abakorera 60 hari abantu bakorera idolari 100 ku isaha bivana akazi bakora hari nk'aba boss jewe nzi kabisa usanga ku kwezi yakubise note zikwiye yego kabisa nabaje bajama bakora mu biti asharemera kamara nka simu ari mu giti nakavaya sa n'umwasa ya mugabo akayi nota ifisi nibo bamesha uzozubona baje muri vacances bamara umwanya munini asema muja moya rudi nyuma baba hotel mugango ngosha ngo bayango nta mahera ngo bataka none kumwe abagambaniye baragambaniye n'abapiti benshi basaidonya nka barayatanga gusurumba ubayatanga ugiharura kanabone barakuze bafise imiryango bafise abagore bafise abana urajwa kure bafise Olivier Hagera atumye franga za mariage bafise amafacture babwirizwa kukuriha niki Olivier Hagera alifo aterere mariage ya Simbizi lazima aterere Hagera Olivier Hagera agomba guterera baterere abakunzi ba Simbizi basema Olivier Hagera siku mingi ngo bafise mariage areterare barete franga bote fo bagusupporting kugira bategerezwa abakibo bose bagomba gukora support kuri mariage bahagera abitwa ba Didier Kisi bote ba Baroteri basaidonya nka ba Espoir apana B5 Espoir muhungu wa Kidumu Kibito ba Janvier oya pana Janviero urabyo ni abone bajana bakora mu giti yari Montreal abone ba Montreal bakina Boris gudi bakina Boris turavugana Boris na kitaka aratera na Boris Evrar yacha Boris Evrar ntaongea naye bashikire ba Boris Evrar bayari Montreal banane bote kure mugabo abasko ko abaje bari mu Real n'umupeti azokwambika ikanzu yitwa King wampaye ikanzu uzokwambika ikanzu umugore iko mu Real tumana kanzu kari sana auna bako bakure Edmonton si bakibo kibo iko Edmonton bakibo Hagera iko Edmonton Olivier Hagera
Arundi yitwa Jojo Redmonton. Jojo Umugenzi wawe wakibo nawe nazoza. Umumere? Jojo n'umumere? Nawe nazoza. Jojo igihe nariko ndakora urugamba rumwe arugiye nigeze kumara igende ngo ndapambana kabisa tuko turasunika abanyamahanga baguma twinjirana. Yaranyemereye ati umunsi nagiye Gitega arafise maison de passage pa. Sema ndamu bayita Kamusa Hotel. Uramaze kwara iri musi ya tere hari ya anye ingoma stade ingoma hage no kwa Jojo Kamusa Hotel hage naraharaye wararaye bako muteje imbere igihe Kamusa Hotel unyene vuba ndoko nimeraraga bayita Kamusa Hotel era paona pale era bibi nazoterera iro nagomba guterera agomba guterera urubanza ruheze gasimbizi ndetse n'abaja kumusozo kubera ko no munsi kenshi niyo iyo wakoze urubanza wakoresha ibintu by'ibidaci biki uraja mu mantu zenya ugasanga wapoteje ibintu ugasanga uri kuragwa mu mamanka urubanza heze kwasimbizi byari bimeze gute nta manka yigeze agwamo inde wewe uyayiga je urubanza rwanje ntiruraba mugabo urya rubanza ruriruka kuba gwa rurya niho bura ko intuzenya imivinyo yose yaramenetse imivinyo shika kuri ine man izimvye bro yamenetse nyene manigaga ari umuntu namba yarenganye gute kuno ahitana igitambara acamena inzoga zizimvye mugabo baciye bazaniye indi ubwo nyene meni nibisanzwe nyene mu rubanza nyene bawapambanye jivyanje urumva nibizoba vuba bazobimenya nkuko bamenye ibindi gusa bya byango ni surprise kabisa no promo no ni kimya tu kinini ari nani yarakwinjiriye sana ngo mukwangu ufise nyabarega ni mukwa nta bintu ngi ufise nyabarega nta nyabarega mfise je mukwa kwanje ifumbire mbura bizi yuko je nabiya iboro bijya wayikoze nabi sa cyane abantu bagiye kuhanagura sinaga ibyo bura mfise ufise ifumbire mukwa cyambere kwanza umenye turayo fumbire kimana sinangari nguko nafumbire mukwa warayakuna gusa kandi gitanga ikindi nacigira kabiri je mujya bunyakwa nta bunyakwa hakuna misinaga nabi nirarisema se ko nafumbire mu abayabuzi byavuga none ujya gasha aba yaruje ujya mu jama akoresha bya biboro bimwe bakoresha mu maporno bire baragigongaga by'amatozi byaratumiyaga sabire kamana kwame choka baya ndi waruvuga ngo waro baje kugira muri potapota abakeneye natirere asikiye boro yuko netro au party wamenye bya biboro man ntoza kwihanga umuntu wese urisema sister yako asena mokezo kwa bana nda mu potapota Dubai potapota Izo kuzi wa Star TV turiko na Simbi zose mavumba je ku ruhande rw'iwanje je nzotuma nterera ingufu zanje nimbura amafaranga uzojuterera twirigwana umunsi wose niko uzaterura amakarate bana kawaida kandi ufise kaje ukukiwe ni fresh bana utanituma wende kure ulete hivi envelope Simba genda wote menyenzo go ya service mu rubanza uzorabiyumpa gusa kama ni kunituma naenda kuleta vitu fulani narudia huku naenda huku okay mugo rubanza gwanje vraiment nizere ko muzoro ukora neza jenzo banda hari moto n'amaguru yose n'amaboko yose na kamera zawe yego nizo bihari kamera ya Star TV urabibuye insolite kabisa ndasibuye insolite gusa urubanza rujyoshe tuzoba dushaka abantu babone ko bijyoshe abaterera baterere babone yuko ari byo n'ubundi azobikora tubona ko na Patrick no wana yuko yarayagiye Patrick open mic ribona ko yarayagiye nawe ne gusabire ariko abantu bagumye bavuga ngo yarongoye umusaza ngo asaje yarongoye ngo none yamwikundiye se binabawusu bakuma babivuga ngo yarongoye ngo umutamakazi nangorane nje ntibamvugiye umugore ngo umugore wawe ni mwiza bavuze nangorane je umugore wanje ni nkuko nawe ni nkuko nanje ntabuza bamvuze ahubwo je ndumumeshe mwabwa wundi ndi bogaremu kwasanje mwambwiye ko ndi bogari bigenda gute jewe umugore wawe baramuvuze bavuge cyane umugore wanje akuvuga jewe we bari bakumenyere we ntibakumenye marake sasa mindo bogare kushinda biriya barakuza urumwihebye umva jewe nije nibwe akikusikia kazi yako we hapana atajijua nta muntu umwe yigeze ambwira ati none ngo
simbizi umukobwa okay nka Patrick urana ko bariko baramwataka ngo yarongoye ngo musaza sawa je nanje barongoye umugore ameze gute weko fresh gusa kubera ko agumufuka utuntu ngaha kuzuru oya pana ni ushira kw'ibintu oya pana sikiriza mugabo turindire tu wa rubanza ruishe kandi bazi umunsi rubanza rwaheze nzovuga ibintu byinshimo zihiga ikiganiro nzokorana n'umuntu Jozome content minda ko bafashe basi tu enjoy nipe content ya man content nzotanga nzoiriha content nzotanga inyuma ya mariage iyo cenzo iriha utazomereza ibihumbi nk'amajana 3 umviriza bantu muri ko murakurikirana Star TV na mariage nzotanga ikiganiro bantu mufite ama TV niyo utanipa content uko na bibi yako bantu mufite ama TV online Jezo muri ko nukuri nzotanga ikiganiro mugabo nzorabira ku ma envelope uzoterera mu mariage uzoterera menshi ni jipana franga utajua nimepana ngapi nyuma ya mariage menshi tafaki pia nwenzo ikiganiro exclusive sawa tutapana mariage uzobona exclusive ndayitwaye kwa Ozi Irakoze tena nirona muri faki pindi naye ko bavuga none ngo ntimwumvikana mara simbizi na Ozi Irakoze ntibumvikana nga mu bisanzwe cyane gutwara Ozi kandi Ozi urazi ko igeze kumuvuga ngo yagufate nabi sister wawe oya mu bisanzwe je Ozi niwe ari gutwara niwe wari kurongora byanse gute none ko murongora yasumbije kimbe yagusumbije kime gute afise ubwiza na warakurenze ayemo baza ko ari byoroshye wari kurongora Ozi Irakoze gahunda wo muri silent ugatukubitaye umwana wa kangahe wa gatatu nagiye gusanga tugize mix gutya y'abana bombe azanye babiri nawe ukazana babiri nanje nkanzana igitero nkazana Ozi wayana hapana kweli we yasha we pambana ukora miri pambana Igamana ari urugo rutangura rwarahetse wavuze unaanza hano urugo hari urugo gubaka rushayishi shakura avance na uko na avance wavuze tugijake hari ama avance yavuye bizogenda gute wavuze ati ngekura umwana nshiri umwana se we wavuze ati mwe wozanye babiri nawe babiri mwava muvuga ati reka duhurize hagati turondera uwundi umwe Amana hageze gushira umwana se none uzata mubeba utamushindikiza mie ni mushindikize kuangalia ise sasa akitaka na yapaponyora kamoya orongora umukobwa yavyaye ni fresh ni bon sawa sanga mshuka bido ndaviza umwana iko na mtoto ndo mwana uco witete hari ikintu abantu badatahu kubyara se ni bibi oya none ashiriye umwana ari umuntu ataravyara ashiriye umwana se nazo mushira muhiri wiwe bazohurira ahantu iyo sasa kubichi kubichi hakuna mageto kubichi osanga hiyo ndana yumutereye kuri bichi kumbukumbu bichi ya usiku hapo sawa mucha umve wao unaona wameshi kama ni bichi ya usiku hapo ni sawa ya bichi kule wapi Anafikora mbeba kule ari ambisa super yote. Kwa mapaye yote kule mazaa ya beach. Pako mapaye yote pale unasikia mtoto ko mwesi. Ambasa mbasheri tuje kuri Zayani. Sasa vuga ati ambassador of ghetto. Reka urumva ngora mugabo jewe jemire ahubwo twavyaranye nta birebire tuvugana hani ewa n'umwana ndanamukeneye ndamubaza ati bite ni sawa umwana ndazana mupatira umuntu murungikana sibashiri guraza utera ibibazo yapana birefu ne proposal umwana unasiya yifu mugabo waronesha cyane simbi kwera ndakabona bujyanye wewe ushize ibintu mimi jewe ingene meze turi kusha butesa man jewe nta rugo rw'umuntu mpungabanya niyo mpamvu nanje ndizeye yuko urwo rwanjye ruzari safe kubera naje ivyo udakorera mugenzi wawe nawe navyo bagukorera jewe gushika ino saa nta rugo rw'umuntu ndahungabanya kandi ndafise kuba no hungabanya ingo z'abantu uravyumva kwera batugambaniye ni benshi bararongorwa baragira iki ba mimi nakupa ni distance kabisa unabisikia nakuelewa sana mimi nakupatia distance mugabo
nta gukora nibaza mugabo je naho ntanga distance so no kwizera umukobwa yavyariye hiyo ngo unakwana ati ndani hageze ko ashira umwana se iyo ni mbaya cyangwa urumva ngo umwana yagwaye ari nk'ubwo ashobora kwihagararako ariko si bose umwana agacagwara cyangwa gacagira nk'ikintu gituma wewe uza haba intervention yasi cyangwa umwana nk'ubakeneye nk'amaraso vyihutirwa bisaba ko se agenda agatanga amaraso kandi usanga ni nyina mugwaje none nka nyina fate umwana agiye mu bitaro shikiye sivyo fate warongoye dadake ya bidondo ujya mwana babyaye akiyagwara shija mu bitaro nyina gaca mugwaza sa nyina mugwaje ifu yuko nase nawe naza kurara mu bitaro kugira nawe kweli ni salama kweli hapa tunamfuata na wewe usugenda gukora iki unamfuata basi ega kwitetea munga boy hivi kweli mimi nakufuata aho rero utarara pale mko wanaume wawili na mwanamke mmoja kolabo bashaki tagatrisamu unafika kule na katrisamu kweli hapo yani ewa si mwanamke kule bwana yake kuwe kule si mwanamke yani mwe wote mu bitaro wote baine mwende kule wewe uri mitambo tufate kama mie par exemple cyangwa nemba mvisi ashaka kuzana hicarira haki wana yake yo mwanamke nka wewe utakuwa na amani kweli umbona kweli utipe kweli gwako byariye ku mugore wawe hiyo ni kawaida unasikiaga inaumaga hiyo lakini inaumaga tu kuna sababu inaumaga lakini unapaswa kuzoea wewe unajua muziki umubona kucyanga unabakuna muona muri kumwe mujyabana anakubwira ati banaka kwa umwana yo raba ati simbuzane pampers aurete mie unitume mie leso ngana abaki hapo nasubiria bibi yangu asinani basi mungushi acha we none ega muri ico gihe wowe nuburise umwe atarakuza n'imyaka indwi ise ni wewe wewe haya fate nkujya we ndo baba turaba rero barakwambira urumva gasheri ega kubwira uko yene ikimeshe dufate nk'ubo mwari nkwase mavumo kiba cyicaye quelque part n'urufegi Marlboro kirindire wari urugabo gurugaba mara we yes ni simbizi wasema vumba turi kumwe reka tumwifuriza urubanza gwiza nubwo tutazi si ngombwa yuko avuga itariki mariage izoberako vuba cyane ariko igihari tumusupporting umuvandimwe wacu ni vuba cyane mariage supporting tumuterere abe maka yabone ntaco bitwaye ujya anye insorosoro zigwiriyo zigiye yego bugi ico gihumbi yo gihereza n'umuntu yoterura ikarto y'ifanta ayingeza aho yagenewe kuca nari so je numva no gushimira mukuru wanje nenda gushimiye cyane I need your support nari maze imisi ngo bari banyihereye isumu bagira banyice ni marindwi zibiri nibereye ku karago polisa ariko uko biri kose bumeze neza ndahumeka meze fresh reka ndagushimire cyane ku mwanya washoye ku nenda gushimiye boss imana iguheza gite nawe iguhezagire yes wakozi ba Star TV imana ibahezagire cyane my name is Star Boy the Sheep Mr Recorder imana ibane namwe I like to support everybody in our country murakoze cyane